En fait je ndiko ndavuga ati ni muhonje simba ndiko mugira bajyana bamaze kwaguka amaze gukora sex bari ndabwira abana bakiri batoya bataraja muri ivyo bintu bijemwo kubera kera ndibuka bari kwatubwira shaka gusambana nibibi muhira wacha kumva ngo uje kubikora mugana uko kumara gusambana si vyiza gusambana si vyiza nubwo nyene bikogwa na jeune satani nyine ugasanga ya si vyiza kuri baba abana bizigamye bakiya satani ngo ya atubeshe satani turamubeshera pe guhonje na si sawa haje macuka ngo ntabwo ari ivoka ntabwo ari n'umufu none kubera iki uzumva ngo urumva ivyo uzumva bona honjeje ngo numve ngo kuryoshe hewe kuva cyane abantu babarya bakumva ko baryoshe gira hariho uburyo babikoramo ugasanga bafise ryosha metre oya niba uri honjeje kumva riraryoshe cyane urariheba donc nibintu bigere kandi ivoka umwanya muri nubwo riba riryoshe uza kurirangiza yabishe siho haho guhonja si byiza vraiment ko abantu mutarakora sex vraiment abana bakiri batoya abantu twese twabikoze ni byatwereye bambwiye ngo nzoze ndishiramo na genda umukobwa nukuri gukora sex si byiza ariko jewe kubera ko ubuzima c'est vrai kubana n'umuntu mutakuranye biragoye nukuri ni gikorwa kitoroshe biragoye kabisa ego kugira muze guhuza imico ego kweri ubu jewe abavuga ati byo yaba byokunda nukuri ko Imana yavuze ati fata amezi 3 urabo umuntu ko muzoshoborana hama mwiyongeze muse mwiyongeze ukamwikiza babivuga gute kugira gute nigeze kandi hari kera vrai hari kera cyo gihe haba umutipe ambwira ara kuyene mutuduhaga lina love you vraiment nanje basha sinzu yazi ndakubaza kugira ngo habiki tuzogire gute tuzoshike kuki urumva for which target ico gihe narakora akazi narindi ruguru narakora akazi muri histo ico gihe umutipe arambwira ngo none kuri kurambaza ivyo nawe ufise iki abaza wewe none rina kuri kurambaza ivyo kushaka tugira mariage tubane nawe ufise iki what do you have Yes, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Star TV mwebwe mwese murubigana ndetse mwana dukunze abo kandi mukanadukunda n'ibikorwa byacu kubera ko iyo atabi ibikorwa kumbure nibaza ko hari benshi mutari kumenya hari benshi mutari kumenya izina Star Boy The Ship. So my name is Star Boy The Ship in Star TV all from Burundi niyo mu Burundi ariko kandi niyo muri Afrika ndetse no ku isi yose kubera ko sometimes nyene hari gihe do postinga inkuru zo mu Burundi bibaye ngombwa tukana postinga zo muri Afrika ndetse no kwisi yose iyo inkuru yamaze kuba on trend canke inkuru ya update niyo turashaka kuyikorera ko so ubundi je buri gihe bano yifuza kubazanira ibintu kumbure ishobora kubagirira akamaro so uyu rina n'uwi wacu yamaze kuba umunyamuryango w'iwacu ngenda mukunda of course ngenda mukunda bisigura iki rero mugenda mukunda chamamagara canke nkamagarira kumbura abakunzi ba Star TV badukurikirana ati uyu mwana nyene ntari bigiwe nta kintu cyotuma umwana kubera ko n'umwana mwiza afise discipline of course genda muzi ariko umwe mwa Star TV ko twamwakiriye afise byinshi akora n'umukinyi wa cinema akongera ndetse akaba n'umwanditsi mwiza cyane akandi akongera akaba n'umuyigeme w'umupambanaji kazi kimukunda namubwiye ati yonza kubana napanze kurongora cyangwa gukora mariage undi no ikoze nawe kabicobaye Dina karibu cyane asante sana Ako ina try dukumbura ngo Star TV cyane pe undi go hanyitse nyene ubuzima nisizi kamasutra ai kamasu aha nawe kamasutra narashanjije ndabizi ko washanjije nako nabonye anatakakana kamasutra nikaje nyene muri wewe yari wewe no kwigisha like aba artiste bategeza ko abantu biyumvira cyo tuba twafashe kamasutra but twarahinduye ni kamashu kabisa inagutiyongereje none ukayo sinzo no sikwacha bisiga kamukoro ugira kawe kabe kenshi gaje ndakisi naje ndakitabo
babuka ngo ukisize ngo amaribora aje ahagaragara bivana n'umubiri ngira ngo ubusanzwe ufise hamwe muri ibintu abantu bafite ibintu by'ibikaroka ngavuga ati habaye ikikumbe iriya boro bisize yazanye yandi mayifa atandukanye birasarisha akomeze neza you feel good kokora ikiganiro tumeze fresh ariko je mwe narina numva nyine twoganira byinshi ariko no munsi kumbabarira uramusa abakunzi ba Star TV igihe kitari gito tuzako turakorana ikiganiro ariko tuba turi en contact tuba turiko turaganira ibintu biriya nubwo utaburi kuri kamera nibaza ko ubucuti babo hari kumure namusa abakunzi ba Star TV inyuma y'igihe kitari gito tudakorana ico kiganiro basa ko bari bagukumbuye nanje nanda bakumbuye ndagize mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye This is Lina Movies from BFA nanda bakumbuye pe nishimiye kubana nawe ndi filme academy yes bana mwavuye hariya ngo impano muba mufise no ku rupapuro ngo bikaba birimo muba mufise impano no kuvyandika mukavyandika siba abandi bazane egara abantu bazana impano ugasanga ntazi no kwandika birashoboka birashika ofete twe batwigishije yuko impano ari byiza twirengeje ko ubumenyi donc tukiga bijanye n'izo mpano zacu tuba dufise bari impano itagira ubumenyi n'ubundi ntacisha kumarira kabisa nina muri kano kanya nta kibazo afise hari ibibazo nyene biba bihari tu nyene tubabubihisha sha ibibazo ntibibura but ashaka kwiga kubana navyo kwiga how ushobora gusurvivinga life ibibazo ntibibura kandi ibibazo navyo bibuza ubuzima ntiburyoha Martani ikibazo nari nakweli kumubona nyine wimereye fushi oya je nta muntu bro badufitanye ikibazo sinzi kiretse ahari cyane yadu ikibazo nawe peut-être ariko ndakunda mbana amahoro n'abantu bose mu gihe bishoboka aide uzi no gucopora mwana ego twamaze gushika muri kano kanya reka kumbure duhere kumbure mu kazi gato kumbure tuzaza kwinjira mu bindi muri topic y'uno munsi kubera ko ngiye kuzandabazanira Lina cyane kabisa paka mu muhazi ako sibaza ko muzomuhaga kabisa uyu namugize wanje namugize wa family ya Star TV rero mu gihe umuntu ari sister wawe bisigura ko umubaha gufi cyane nibaza ko rafa pasi nigeze kumva dukuru kuri shooting cinema ugiye gushira agaragara donoko zoba bihari cyane nyine byapfuye oya birahari I think after 3 weeks it will be available yes ndi wakizwa kiragaragara ako numva cyane kumenya kweki kenshi ego uva mu ntara ya Busigitega ni commune Giteka ubungu yaho zari province Giteka muri commune Giteka ahubwo ni Gitega je nazi ko ari province Gitega ni Gitega ya province Gitega muri province Giteka ahubwo ari ziyongeyemo zahora ari province no musi zagiye muri Giteka birashoboka kabisa urakura abantu hani Bujumbura ndavuga bakini ukabadugana Giteka ukabamenya buri kimwe cyose hako nkavuga ati none kumumenya Bujumbura ari ahantu ho gukinira ama location kuko babura ama location Bujumbura kaji Giteka cyanye kubera ko Giteka ari mu rugo yumva umenga yukinira mu rugo kumbure byo morera gusumba Bujumbura birangora gose kubera nta support ndahafise kandi harabo muri asa locations bakazinyima babaye ni ndavyibuze ukuntu bahora banyima birashika bakakwima nyene hanyuma iyo ugiye kurondera izo upanga nazo ziba zizinge ziba zihenze gose hasha nsanga uburyo bwo kuzikota sinobivamwo nta buryo mfise ni just sinditora mwaje mvuga ati basi ubu buryo nari gukoresha ngaha barashaka kumfasha ngiye Gitega nkakota iz'Igitega zizimbutse endena amahera akaboneka y'ibiharage by'abakinyi nico gituma rero bajya ibiharage se para bakinyi bavuga ati misi kuraga imaharage yose nete buro oya ntibashaka gufungura neza nkuko babishaka ariko turagerageza nuko nka je mba ruguru nakuriye ruguru nta mikeke vraiment nashaka gusuma n'inyama za misi yose ko se kera nta mukeke wajya kera mikeke Gitega ariko iriyo mugabishika bigoranye kandi bizimvye umva rero twaye nk'abantu BC kuri mikeke bahaza takora gasosi kutudagara mwaza sponsor mwaza mumutamwati no musaba kinyuma bakina no musi mikeke ni jewe cyanga sosi kinyama ko umuntu ankunda muri kano kanya ariko kwigana Star TV basi nimbo nkunda bamukunze ni no kamusupport yego sha ego wamukunze ukazomya stabwo je nagufana na shinyekeri no kwera wewe ego vraiment
donc I need that ndakeneye ikintu nk'ico numve ko hari umuntu basi yashigikiye ndakubera ko basi yankunze jewe yumve ko yakunda ari ukuntu bavuga ati nunkunda uzokunde nabanje bose yego sha ubwo bakunda kwishigikira ushiri ukabunkunda nkunde nabi wacu bose ukarunako akora ko ni sawa cyane nagiye muri eglise numva pastor avuze ati ngo umukobwa urarongo ntuze wemerere ngo nyoko kwaza ngo mu gikoni cyawe ngo nta ruhusha bifitiye azoguma iwabo wo gumane n'umugabo ngo ntazoza sambure urugo rwanyu vuga ati si mama wamubuza kujya mu gikoni cyane mbaye n'ivyo ngo biragoye nawe abantu baraheje guheza giko umuntu atogukundira mama like ugiye kubaka mama w'umuhungu aba mama wawe nawe mama w'umukobwa donc n'abavyeyi banyu mwese rero yukubura niki ariko mama w'umukobwa umenga ntafise full access yo kuza mu rugo rwa paraporo na nka mama w'umuhungu ariko bibona manda bibona basanga ari iki mama wiwa w'umukobwa basanga we aratinya ati ukwe wanje nagume ariko nabo batinya none bose savye cyo kimwe abana banyu nibo bafashanije baruvuga ngo bakwiye gukundana tu hano umugabo n'umugore barafashanya kugira baronkibora n'abavyeyi bakwiye gukundana kuko abana babo barahuye kabisa barisa neza nuko so neza na neza nibaza ko turi mu kiganiro ariko nkuko kenshi nkuze gukora ikiganiro n'abantu banumva nyine ko hari message bokuramo kubera ko na cinema musanzwe mukina muzikina cyangwa muzandika hari message kanaka mushaka gutanga kumbuga ugasanga mubaye mu buzima bw'abantu kanaka basanzwe babayemo hari abakina true story ku ruhande rwabo hari n'abakina true story z'abagenzi babo canke inshuti zabo maze imisi mora anyway bagushigikire kuri TikTok ajyanye inge ndabizina kugira uratanga ama message meza cyane bandike Lina Movies kuri TikTok aratanga message nziza cyane n'umukobwa mubona hano ufite ubwenge cyane ufite ubwenge rero menya kubutunga so bizi none yego yapapasara kantu wavuze ati burya anye mu nyumva cyane burya anye divorce iteye isoni gusumba kubura umugabo ako muri cyo gihe ukoze divorce ahonjeje ukwitwa umugore w'umuntu iteye isoni gute mugihe tuzi yuko abantu bavuga ati hari n'igihe umuvyeyi akubwira ati nteturura urongo uje ku mugabo bahanyita ati uri mama w'umukobwa yarongowe na kanaka kuko icyo kintu hari impamvu wakizanye kubera ko ndakunda kuraba utwawe sometimes biteye isoni ariko ibyo byose kugira habe divorce biba byatewe n'ikintu agora habaye mariage nubwo abantu baba bakundanye akaba mariage amadeni akaba divorce ariko divorce ibaye haba haje ibintu bibiri taza ngo bise bija ari bibiri ugasanga kimwe cyagiye ari ikindi cyagumye ndije ikindi cyagumye ndije byansi ko gihurira hagati wowe uprevoya kutazokora mariage ako gukora divorce cyane urafise impamvu wabivuze urafise isiguro yabyo kumbure usangiza abakunzi ba Star TV. Merci. En fait, je kugira ngo mbe inspiré no kuvuga dia topic zanje bivana n'ukuntu mba ndiko ndiyumvira cyangwa ko mbona ibintu ugasanga uciye ahantu kumeditsa nakunda kwiganiriza jewe ubwanje haraba n'ukundi kuntu abandi bantu babayeho like nkigisha rero mu bihe tegezemwo en fait abakobwa turasukuru turaba materialiste kazana nkaje ndakunda Star Boy mugabo sindamukunda rwa rukundo numva ko tubana no mwemera nk'umugabo wanje of course ugasanga ndamwemera kubera ibintu afise ndamukunda kubera ibintu afise yego canke ndamukunda ko hari mu diaspora par exemple kavuga ati uyu muntu rero kubera ko ubukene buraryana Star Boy ibubi cyane ubukene buraryana pe hari abakobwa rero benshi barongogwa badashaka kurongogwa juste Lina ararongoye kubera yuko agiye guprofita ikintu kanaka kuri uyu mugabo rero ntagiye guprofita wagize mariage nziza izimvye kandi wagiye uri sûr ubizi neza ko atumiye imiryango myinshi ego baguze n'impuzo nshasha kubera mwe mariage zikigeze zirazimvye ego nukuri ukagira mariage wowe muri wowe inside you uzi neza ko after 3 weeks after yigihe kanaka uzo divorce kubera ikari ukuntu abakobwa twishizemo ngo ni warongorwa n'umuntu ayafise mukagira divorce ebana akata hagati muragabura itungo rero mpamvu bavuga ati
exigence yo kuvuga ati kuri etat civile twandikwa ariko kandi ivyo ngira biri muri Afrika gusa nibaza ko hanze anditse bakakwandika oya urumva ako kantu nk'umwigeme ukwemera bagakure ko tworeka kuza turabandikisha urazi gituma baguma babihagatira ko baza barabandikisha niko babazi ko baprofita byinshi kandi uruva mu Afrika n'imico yacu itwemerera kubana n'umugabo witeka umwanditswe ariko jewe kubera ko ubuzima c'est vrai kubana n'umuntu mutakuranye biragoye nukuri nigikorwa kitoroshe biragoye kabisa ego kugira muze guhuza imico ego kweli ubu jewe abavuga ati byo yaba byokunda nukuri ko Imana javuze iti fata amezi 3 urabo umuntu ko muzoshoborana hama mwiyongeze ukamwikiza babivuga gute kugira gute ukavuga ati gatumanze tubare bazi oya mukabana sinzi kuno babivuga bavuga ngo bayagize gute kontra mugahana kontra amezi 3 tukabana ukamanza ukamwika mukara ko muzoshoborana amezi 3 ashobora gupowa akakunyegeza buri nta na kimwe ubonye bikunda mukongera 6 ngakujya kwa kazi 6 ubonye akunda umwaka imyaka 2 3 and then ukabona muzoshobokana ashobora rero contrat definitive chance contrat ukayikasa bana ariko vraiment nukuri divorce aho ugira divorce kuko ntibigera abona ko umugabo ari we ikibazo cavuyeko kesha urumengana umwigeme kesha naho umugabo yoba ari mubi kesha abona ko abagore ari bitwebwe baba yazanye ngo nuko zuba kana nuko zubako mugabo urumva benshi abakobwa benshi vraiment muri misi na materialiste baje kurongorwa kugira profit imara hanu kanaka naje sinikuye byoshika kwanda umuntu mugabo wumvise ko baragutwenga cyo bituma ngo ndabwira abakobwa kora search your own money uri umukobwa usamahera yiwawe biraryoshe rongorwa kubera bishaka kubera umuntu wumva uzomwemanga mu bantu kumvura ifya no kubana nawe kumvura ifya no gutemberana nawe ariko apana kubera ko ugiye guprofita ibintu kanaka kandi biprofita n'undi azogusuma n'undi agusuma nta valeur uzovuga ifise ubundi kugira umugabo ni honneur abasumye ngo babaye benshi ari umama niwe yambwiye ati umusheri wanje wambwira ngo dusohokane ngo mwijoro gusa ibaze ashaka kwibaza ubayeho nk'ibangi kabisa ni nkakujya rega ari abadada ngaha mu muji iki yayura muto c'est vrai ari abadada ngaha mu muji bakundana n'abantu utazofumoya kuri stat mu type wiwe kuko usangana umugabo w'umuntu ushaka kumuposta hageze kuri anniversaire byemerewe uzotumira Starboy gusoma umusheri wawe ntazoboneka avyumva kakubwira ati please urumva ntusamburira urugo wihende ntusamburira urugo ana abakobwa gusa bikige nabo baravyemera avuga ati ntacyo bitwaye mugabo nagomba kubwira ngo bajya abagabo bose basagore babo mwatemberana mwareka ntaba gukunda umugore we ntaba afite apparence mbi afite isura itari présentable mu bantu igituma mukunda nikijya catumye murongora Starboy kubera ko kunyegeza kubera iki kuri Saint Valentin umugore we basohokana we mudasohokana kubera ko wewe uri pio ya kabiri fikiria sasa vizuri na mix na Swahili sasa hapa sasa nikifika hapa nasikia naweza kuwa mkali abagabo baragayana abahungu baragayana if you have your own money abanose barakuba niko kuri ariko ikibazo hari umuntu yavuze ati abakobwa nabo iyo mumaze kugira amafaranga urongorwa mutevye basi kubera imwe mukorashwa avuga ati je nkene uriya muhungu uza ngokongorwa ngo mutevye kubera ko mufitiye inoti muvuga ati jewe bana ku noti yanje zobana n'umugabo jewe nshaka kandi igihe kigeze ariko nivyo niko kuri ariko mu gihe umuhungu aje kugudiraga ntumwemerere none utamukunda ariko udafise amahera kubera ko uvyemera ni kwa kundi niko ndakubwira ufise amahera yiwawe ukora icyo ushaka ukundana n'ushaka hari igihe je nshaka kuvumiriye umuntu no kundana n'umuntu kugira ngo mvumiriye kugira ngo profite ivyama apana kubera yuko ndamukunda ariko ufise amahera yiwawe n'abatipe beza barazi mugatama ari ufise bosha baza gute ariko muri ico gihe abatipe beza barazi ufise amafaranga uri umukobwa uvuga yuko ugaragara kuri apparence yawe cyangwa look how you look uvuga yuko utari mwiza cyane gusumba kenshi ufise amafaranga uranaronka wanashima umusore mwiza kasi suko na frank sasa afasha kuwe kibazo rero cy'abakobwa beza bafise amafaranga cyangwa kurongorwa byari bigoye avuga ati jewe bana hageze
Rikavuze hari n'igihe batinya kurongoka kubera benshi nukuri kw'Imana urugo si uruntu rwo gufyinirako ingo nyinshi zirimwo amasahisi muga amasahisi n'ingo nyinshi zirimwo amasahisi abagore nibo batuma biba ko usanga abagore bashitse mu ngo benshi baravuruga abagabo babo ashaka n'umengo bashitse agashaka kubaganja sasa nakwambia maliza ko nizangu umugabo aje ntafungura gatangwa kumujya umuhari ngo afunguye wariye he wiriwe akakura kwa nguvu hari abagabo vraiment batinya no guta uzorabe mukamubare bwinshi hari abagabo batasa munani y'ijoro ubwati naye ajya canke bakirarirayo kubera ikibazo cy'igitsura c'abagore babo kavuga ati ninataha OBR police nibiki ugasanga umugabo nyene afise intuntu n'agahinda akavuga ati yes hageze amasaha yo gutaha mu rugo kuvumenga ntahe canke ntaba ahantu nca navyo rero bica vyonona abandi bana hanze avuga ati finalement no kurongorwa sidiri n'abandi ko mbona baruhiyeyo ugasanga batinyuka mugabo naho bashakira mu vyaha shuga umugira hanze iherezo rica riba uzopfa utari umugira hariya ugenda hariya uhonja bane bakagwara mu infection umwaka wose bijya en fait buriya byo gukora infection umwaka wose donc ntibisa nibi bajya gukora infection imyaka myinshi jendi ngaha kwa atakazi mfise nategemea wanaume wenyewe ugasanga uyu ndaza kumwitaba kugira ngo amihumbi 10 byo gusuka hari undaza kumahi menshi hari undaza kumahi kujya saa sita hari undaza kungurira isakoshe hari undaza kungurira kandambiri uri umukobwa wawe unywa inzoga kaba kabaye unafika unadanga urumva hari abahungu nao wanasema kudanga ni dede sasa wanawachukulia aje oya sio vizuri. Si anadanga anapata pesa. Sasa kudanga unapata pesa ni sawa. Lakini hizo pesa unazitumia aje? Uzikoreshe hiki. Zinakusaidia nini? Ndio nimekuta watu wengi ambao wanafanya hiyo kazi ya kudanga. Anapata hizo pesa kisha ukienda kuchunguza uone kitu gani alitumia zile pesa. Unakuwa kukutana hakuna chochote kile ametengeneza maisha yake. Wabo unayuko utari en fait babona ngo nakazi keza katakuruhisha n'umutaho udahomba ejo nzosubira wifiti mana yanje azuhombi man uhomba nabi kuko ugati ejo nzosubirayo niyo birati basirekana investise reka ndangura impuzi imwe canke zibiri urumva uvuga ati ejo nzosubirayo unava vizuri unakuna unari parent basi ejo nzosubirayo hari umuhungu nakubwira ati nanje vyume vyumye nako n'abahungu nabo tubanure sometime hari igihe abahungu babitera ugasanga kumbure yarateye imbanyi umukobwa yiteho umukobwa kugira wa mwana abeho ugasanga umukobwa abaye oblige yo gukora ivyo kubera ko hari abahungu nyene mu mutwi wabo isinzi baba bafise ibindi bibazo sasa fanya aje azokora gute mu gihe umuhungu atari kwa mwitaho ugasanga umukobwa ntakaza afise wo gukora style boy ndagutera inkuru ubuzima ari ibintu Imana ireka bikadushikira bibi pe nyene bije nk'ishure kugira ngo bitwigishe dukomerera aho hantu kandi tukava amahoro rero iyo ubaye intwari ugasenga rega Imana niyanga abanyavya Starboy hari ibintu Imana ireka gusa bikaba nimba umuntu yaguteye inda umwana akamugutana kubera iki wemeye guhura impuzu yagufashe ku nguvu ataragufashe ku nguvu yo accident yarabaye byakire hamubibemo kandi uvuze ngo wama genda udandaza inyanya umwana abeho urengene surviving life kubera iki wahisemo ko ubuzima ari kuja kwiyanda ko kutagiye muri kotebo ibintu kumenga nivyo iri kumbwira oya none ko sawa kabisa Starboy ndakubwire ikintu ca mbere jewe nankala jewe n'ikintu gituma mba inspire cyane no kumva twahanurana n'abajene nigeze kandi hari kera hari kera cyo gihe haba umutipe ambwira kuyene mu tudrava Lina love you vraiment nanje basha sinzu yazi ndakubaza kugira ngo habiki tuzogire gute tuzoshike gute urumva for which target
ico gihe narakora akazi narindi ruguru nakora akazi muri resto ico gihe umutipe arambwira ngo none kuri kurambaza ivyo nawe ufise iki abaza wewe none rina kuri kurambaza ivyo kushaka ko tugira mariage tubane nawe ufise iki what do you have nothing umva nyene yari wa mushahara ku kwezi nabaza umushahara ku kwezi ukenera kubaho ukenera kuriha inzu ukenera kwambara gusa naho kwambara abakobwa ni garama ukenera umushatsi inzara iki hewe kampeze mwambwiye ngo nimba ufise ivyombo uzoterura ivyombo uzane and then ndakurongora okay hewe ura amasahani byose ufise angahe like basi yarako ufise angahe ufise angahe apana ngo ibyo bintu tuvuga ngo ndagiye kurongorwa byose nzobisangaye ubusuko ariko none biriya usanga umukobwa agura ivyombo eske bose baragura ivyombo cyane hari amadina mamwe batabigura oya kawaida ivyombo bahora bigura mu mahera y'inkwano niko mara numva abandi bakobwa barongoye babigira ko abenshi hari usanga bakurongoye atakazigira mu nkwano rero bagukoye urumva cyo rero umunga mbwiye gutyo ncanishiramo ko bangu bose bagayana kandi nibyo je ko nari mura oya urumva divyo urumva kuva ico gihe haci imyaka myinshi kweri nacinisha mu mutwe kuba umukobwa adacafise nashobora kuronka umutipe agendana ntimushobora kubana kandi nivyo niko kuri ko umutipe n'ubu iyo bishitse nayaronse ndamubwira hayi uko wapi ingo ukacumugurira ego nukuri izina ry'Imana ndabwira nukuri warakoze kunga nawe rero barambwira ari nadusubirane oya I don't have time for you ndamubwira ati ndaro umukobwa afite amahera yiwe starboy n'izina ry'Imana ko umuhungu nawe araza akicanye ukamutamwe ndamugurira nyene ndamugurira bavuga ati bana wamuzaniye akana nukuri warakoze vraiment naciye ubwenge kubera wewe na wewe bana asante kwe janye ikintu coba kikabicirwa mwumva uko yabaye ikigwa gikomeye cyane warize uramenya n'uyu munsi vraiment birantonze kabisa nuko uko biri kose ribaza ko jenje taravuze ati ngo bigane kumbure bize gufasha umuntu kumbure dusozera kuri kano kantu bwa tugaruke ko hakantu wavuze ati ugasanga kumbure umuhungu akona n'umukobwa umuhungu agashaka kubwira umukobwa ko yategerezwa kumuhonja kumbure basi banaryamana akavuga ati wampaye ko gato basi tukazakora mariage nyine warampaye kumbure n'ingihe bihora bishuka asanga n'umukobwa aratwaye imbanyi ugasanga banakoze mariage banashima nyuma y'amezi 3 ugasanga umukobwa aciye yibarukije yamaze kuboneka cyane turavuga ati byo guhonja ntabwo ari byiza ariko kandi nkagaruka nkavuga ati iyo abantu bamaze gukundana bakumvishana ko bazokora mariage kenshi usanga bari kumwe ari usanga n'umuvyi yakureka ati genda urabe umuhungu wawe kuko muri gukora mariage ugasanga kuko washatse gutanga message ya uvuze ati muhonje n'uwawe basana cyene basa ko kashiba bitwaye mwako kandi en fait je ndiko ndavuga ati ni muhonje simba ndiko mugira bajyana bamaze kwaguka amaze gukora sex bariho ndabwira abana bakiri batoya bataraja muri ivyo bintu bijemwo kubera kera ndibuka bariko batubwira shaka gusambana n'ibibi muhira washaka kumva ngo uje kubikora mugana uko kumara gusambana si vyiza gusambana si vyiza nubwo nyene bikorwa na jeune satani nyine ugasanga si vyiza kuri abana bizigamye bakiya satani ngo ya Shetani turamubeshera pe. Aho kuja kwa sex n'umuntu ni procedure. Amuntu yambwiye ati satani hari gihe ukora icyaha satani akakubwira ati ya worandenze. Oya gukwe. Satani akayamanika. Kabisa. Akavuga ati wewe urandenze. Birashika, c'est vrai. Ari abantu bazi gukora plan. Guhonjana rero babireke. Aguhonjana si sawa. Hakintu acuka ngo ntabwo ari ivoka, ntabwo ari n'umufu. None kubera iki uzumva ngo urumva ibyo uzumva ubona honjeje ngo numve ngo kuryoshe hewe kuva cyane abantu babarya bakumva ko baryoshe gira hariho uburyo babikoramwo ugasanga bafise ryosha metre oya niba uri honjeje kumva riraryoshe cyane urariheba donc nibintu bigere kandi rivo ku mwanya muri no bwo riba riryoshe uza kurirangiza yabishe siho haho
guhonja si byiza vraiment ku bantu mutarakora sex vraiment aba bana bakiri batoya abantu twese twabikoze ntibyatwereye bambwiye ngo nzoze ndishiramo nagenda umukobwa nukuri gukora sex si byiza utaragera ahantu bavuga ati tongo ryo muri Edeni naryo ni gihiza ngo sometime ngombwa ngo baritembere sawa nibyereye bose nibyereye bose ngo wayivuze nka biyoshe oya guhonja si sawa nukuri guhonja si sawa kuko plus uhonja uzana n'abahonji b'inzoga canke abahonji b'ibintu nyene birangira waburiwe kwanza wahonjeje inzoga nyinshi wala utaguze birangira udakuze ikindi naco n'inyama turazikunda mugaharagira aho ujya inyama bikarangira zakuduhiye nta mumediti ziri inyama zinduhiye mugabukeye ugasanga nyene inyama urayikeneye rero nibatahure ko umuntu azoguhonja azogira kama anataka kuonja akununua kupeleka nyumbani akutoe kusoko agukore kwisi pale kusoko ni kubaya abangu ntabanga mufise ndako hayushubwira uyundi azobwira uyundi ati bana usijogope utaishia pale konja wale usijogope pana nahonja sasa na napeana vizuri wewe ndabeshe se abivuga akuru umuntu ugenda uravuga ngo hari umuntu ngo wawa ariko nyine sabo no kutaba umunyakuri n'ukuri ndababeshe none oya raba ahubwo ameze uko kabisa nibyo ateje umwana w'abandi acuja kubwira mugenzi we turiya namuteje ukamengo n'ibintu byo nawe ngo genda utera amagendera sha cyo tubambwira abakobwa focus on you yizere rondera amahera yawe haracari ivyizigiro nta munga zo gukunda uri wenyene udafite amahera urumva kandi ushobora kurara uri umukene ukazabura umutunzi voilà twese aho turi nitwe tuzi ko twakugurira ijipo ariko petit à petit byaraje birakunda yes okay muri kano kanya abakobwa babe gute babe muri condition izaye kumbure kugira bashobore kubaho comme message cyane comme conseil babe muri condition izahe irinde gute kumbure duse n'aba generalize ibyo twavuze kugira nabo kumbure kino kiganiro kigira ico kibamariye mu buzima bwabo impanuro ubona nk'abakobwa muri rusange abasingo mothers abakobwa batarakora sex n'abamaze kuzikora aussi n'amaze kwiheba babona ko ngo byaraheze nukuri n'ibirahera haracari handi mahirwe ari ijambo abantu bakunda kuvuga ngo nta busirimu buhari busumba gusenga iyo usenze ukabwira Imana aho bikugora ukabwira Imana hana birangora Imana mfasha Imana niduha inkomezi urumva biragoye kuba mwizi kandi abakobwa benshi bagira itama mureke kugira itama mukunde gusenga and then mukore ntuzokwiyumvire ngo none nzotanguza umutaha ungana gute nzokora gute ukuro nk'amakemake azozaragura uzosanga yaguri hari abantu benshi bafite amashance ngaho Bujumbura ugasanga bari wabo nta nzu bariha urumva senga ukore Imana irakunda abakora kandi ubi wanyu sha ubi wanyu biba biryoshe gose harayizo wavuyemo kabisa nuko ufise amahera yiwawe nta mungu n'umwe azogucisha mu ijisho birakura agasuzuguro si ngombwa ngo uzofate shawarma kubera ko umuntu ayikuguriye umutipe wawe ayikuguriye kuko niyo ayikugurira rimwe akayikugurira kabiri ntazoyikugurira irya gatatu azokubwira ati erega nanje ndashaka yes kandi rega hari umuntu avuga ati rega nubwo ndiko guha buri kimwe ntumpindura umuzenya wawe umuvyeyi wawe none agusavye nawe uzokwanka gute kandi nawe ataco wihereje naho rero chatubwirira intege mu gusozera kumbure dusoze byo kumusozo hari ikintu maze kubona ugasanga kumbure no munsi ndakreatinza nk'ikintu bimaze kuba nka creatinga nko Jeff Agence irimo abakobwa ari abaja mu video ari abagira protocol ukaje usanga umukobwa araje ari muri protocol kandi biramuha amafaranga kubera ko umukobwa aje waramuguriye telefone kumbure afite telefone wamuguriye w'umuhungu cyangwa afite ibindi bintu wamuguriye cyane kumbura nagusaba igisuko kamuha Barisanga bamunga kugiye ngo va muri ivyo bintu ngo sindabikunda. Kuko byari bikwiye kuba ko umukobwa afise ugasanga afise 20. Kumure ugira kuri mariage arasigaye nk'imyaka 5 ni gusanga mutaza muri kumwe no muhungu. Ugasanga kumbura umuhungu aragukuye mu kintu ukunda kandi kumbure cyari kugufasha kuronka na igisuko ayinzara. Kuko ivyo bintu bimba gute muri wewe je bihora binstressa nkabwira abahungu avuga ati ibyo bintu n'ibiri professionnel. Azi gituma akubwira ngo uveyo. Nuko wabona swat ushaka kuba uri mwiza. Ugiye hariya mushobora guhurira n'abandi batipe bakagukunda bakamugutwara nizo ngorane bafise sino ni nkuko jewe turamenyanye n'umutipe yaransanze ndi muri entertainment ntazi how ibyo bintu navyubatse gaca mbwira ngo ibintu ushaka bivemo koma uzondihira inzu uzongaburira uzonsukisha ndimwavana bizogenda gute
ari muri entertainment urasubira inyuma umuntu agukuye muri entertainment aguhevye uvuze ngo bisubiremo kugira ugaruke bari nimba gukuyemo agomba kurongore sawa nimba wumva umukunda sawa mugabo gukuramo kubera uje kwicara hari ibyo bintu navyo niyo bigukorera uri sure nayo ko atakindi kiguzi uzotanga ni mama wawe ni papa wawe azokugaburira atakindi agusaba ntavyo ushobora abantu nyene turananirwa kabisa yes nuko boni rina kabisa that's me ushatse uratanga impanuro ushatse urazitanga kabisa inywera shaka fana nakayo gufata sha Yesu yagize neza kabisa oya yari kabisa narahetse wabanywa inzoga bavuga ngo abapurutu ni beza badebeye inzoga nawe tuvuga ati bazinywa ni beza baturebeye amafana oya inzoga si sawa kabisa ariko cyiza nuko umuntu anywa inzoga bishitse aramufana aje gufungura ariko umuntu nawe mwifana biragoye ko bishitse nawe ngo anywe inzoga ariko inzoga ziraryoha ziraryoha muga nini si bose byereye ariko kuri je ntabwo ziryoshe aho rero urabona narabuze akamaro je k'inzoga kuri je uri kuraza ndazinyoye gusa zitama amafaranga ni konona gusa ni kugendana n'abantu atamugambi je ni gaspillage kwe yego vraiment hari abantu bahora babimbora ngo ntusohoka ngo uje kunywa inzoga genda wewe wenyine urimo akatujane inzoga ushobojwe kuziha inzoga genda wewe wenyine usohoka uzinywe umbwire sohoke ku ngufu kujya kunywa inzoga je nkunda inyama nta kindi n'agafana yego shatu wacu mapema sana aya so kubikomvye hari nibaza ko uratubwiye ati turindire nyuma y'indwi zitatu nyuma y'indwi zitatu turabona igikorwa kindi gica kuri Rina Movie nibaze ko kizuba kimeze neza nk'ivyo twabonye ni série ni série kutangize mura hana urazimvye turakundana mugabo sinakubwiye kuri wewe ati ntacyo bitwaye na ibintu nshaka tubyihoreye rata sinarinde kwa mu butumwa kugira ngo kwashika narabuze ari narakwemenda kugaje umunsi wamamagaye inzoza bazoza ko sina filme nagiyemo nka zitatu numuntu zirasoho ngo ati bari kuzikora iki bakuri bari kutumodifya kati mitwe oya ziragoye gukora filme ndabizi ziragoye kandi ziratwara umwanya nukuri biragoye biravuna hari ni filme yitwa Suwa igiye kugaragara so yashize agaragara soon iyo ndayirimo kabisa ego uzambona kabisa urabivuze so nimba no gushimira ariko kandi reka turindire igikorwa cyawe musikizoza ndabemereye ko tuzokibasangiza kabisa bakimenye kandi tukuza turakorana ibiganiro n'ibi bivyigisha abantu bana bira biganiro bisambura dushaka kubaka ubu dukeneye gusambura gusha Imana ishoboze abakobwa bose ndagushimire Rina nanje ndagushimiye abakozi ba Star TV Imana ibahezagire yera natugisozereye kumbure abumva bumve abatumvise nabo wande bazumva kubera ko hari abakwitwa inkoni zibiri bakumva hari abakwitwa inkoni imwe bakumva hari n'abadakwitwa bakumva hari n'abakwitwa ntibumve so rero nimba ushaka kuguma aho kubitwa ntiwumve mayo ariko nimba ukubitwa bigakunda ko wumva tuzokubita inkoni ya mbere ntiwumve ya kabiri ntiwumve ya gatatu ushobora kumva ya kane ukumva cyangwa ntiwumve kasoranotiyene essentiel seke uzokumva wande ukiga ukamenya so Imana ibahezagire cyane bari kumwe na Star Boy the Ship kandi ndabakunda cyane mu vyumve pe